Imvo ituma ibiciro vy'ibifungurwa biduga n'igituma bishobora kubandanya biduga atagikozwe. Iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa riri mu bibazo bihanze Abarundi muri no misi. Kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2022 ibiciro vy'ibifungurwa vyariyongereye hafi inshuro zibiri. Ivyo vyatumye Abarundi bibagora gufungurira imiryango yabo canke bakabaho mu madeni. Mu gihe Abarundi batari bake baguma bibaza igituma ibiciro biguma biduga, abahinga bo babona ko imvo nyamukuru ari zitatu. Ubwa mbere, ukugabanuka k'umwimbu mu gihugu. Icigwa cakozwe n'umuhinga Catherine André kirerekana ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 umwimbu ugenda uragabanuka. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 n'igihumbi kimwe amajana 1995 umwimbu wagabanutse ibice 16 kwijana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 wagabanutse ibice 25 kwijana. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 vyarunyutse nkuko bigaragara mu cigwa cakozwe n'amashirahamwe OCHA, PAM hamwe na leta y'u Burundi. Muri ico cigwa hafi imiryango igera ku bihumbi 36 n'amajana 5 vy'Abarundi biragaragara ko vyatakaje umwimbu ugera ku bice 75 kwijana. Ivyo navyo bikaba bifise uruhara runini kw'iduga ry'ibiciro vy'ibidandazwa. Kuko iyo umwimbu hari ibiciro biragabanuka. Umwimbu naho ubaye muke niko ibiciro vy'ibifungurwa bitera vyongerekana. Akarorero mu gihumbi kimwe amajana 1996 ikiro kimwe c'ibiharage cagugwa amafaranga amajana 3 y'amarundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 ico kiro kimwe nyene c'ibiharage cagugwa amafaranga igihumbi kimwe n'amajana 5 y'amarundi. Uno munsi mu mwaka w'ibihumbi 2023 ikiro c'ibiharage kigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3 n'amajana 5. Ubwa kabiri amafaranga y'amarundi yarataye agaciro. Nkuko icigwa cakozwe n'ishirahamwe FIDA kivyerekana, bimwe mu bituma habaho umwimbu muke ni ukugabanuka kw'isi ndimwa biturutse kwigwirirana ry'abantu. Icigwa cakozwe kirerekana ko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 n'umwaka w'ibihumbi 2007 igitigiri c'abantu ciyongereye ibice 34 kwijana. Umwimbu ucurakoroka kugera ku bice 35 kwijana. Ivyo bigatuma ibitegwa dusanzwe dushora hanze kugira turonka amafaranga mvamakungu bitera bigabanuka. Dufatiye kw'ikawa isanzwe yinjiza amafaranga mvamakungu yisununuye. Ari navyo bituma igihugu gikoresha inguvu nyinshi mu kurondera amafaranga menshi mvamakungu kugira ngo gishobore kurangura ibikoresho vya nkenerwa nk'igitoro canke ibifungurwa. Gutyo hakaba ubusumbasumbane hagati y'amafaranga y'amarundi n'ay'agaciro ariyo mvamakungu, bivyo bigatuma amafaranga yacu aguma atagaciro. Akarorero amafaranga y'amarundi yarataye agaciro kangana n'ibice 70 kwijana kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika muri uno mwaka. Ari naco catumye ibanki nkuru y'igihugu BRB ikena amafaranga y'amanyamahanga ariyo mafaranga y'agaciro kugira ngo ishobore kugura igitoro dusanzwe tuzi neza ko ari nkenerwa mu kurangura ibifungurwa. Ivyo vyatumye ibidandazwa bishika mu Burundi bizimvye. Ariko kandi ntitwokwibagira intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine yatumye ibidandazwa nk'igitoro n'ifumbire bihungabana. Ubwa gatatu amapolitike ahari yo kugwiza umwimbu arafise agahazi. Akarorero mu mwaka w'ibihumbi 2022 ni umwaka mu Burundi leta yari yawitiriye umwaka w'uburimyi. Ariko uwo mwaka waheze dufise umwimbu muke kubera ikena gifumbire. Ivyo birerekana neza ko atavyigwa bikwiriye vyari vyabaye. Kuko ikibazo c'ifumbire cari kuba carizwe imbere. Akandi karorero ni yanjanjwa riri mu bitegwa njabuka amazi abarimyi badasigwa kudebukirwa kandi biri mu bitegwa vyinjiza amahera y'agaciro atari make mu gihugu. Inyishu none yobiyahe. Kubwa Leonidas Ndayizeye umwigisha muri kaminuza akongera akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi, leta yari ikwiye gushira inguvu cane mu kugwiza umwimbu kugira tugabanure amafaranga dukoresha mu kurangura ibifungurwa hanze y'igihugu.
Arongera akavuga kandi ko dukwiye kugwiza umwimbu w'ibiterwa njabukamazi kugira tuduze amafaranga y'agaciro. Nayo Louis-Marie Nindorera, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Jami, mu byo risanzwe riharanira hari mu burongozi bwiza mu itunganywa ry'amatongo, leta y'u Burundi yari ikwiye guhangana n'ikibazo c'amatongo kuko gishobora gusubiza inyuma igihugu mu vyerekeye ubutunzi ndetse no mu njyane zikomeye kurusha mbere n'izamoko. Mu gihe abegwa n'ico kibazo batogira integuro y'amatongo ikwiriye, mu mwaka w'2050 inzara ishobora gutikiza Abarundi kubera isi ndimwa izoba yaragabanutse.